reka twigire hamwe rero uko umuntu ashobora kwitekera icapati muhiriwe mu minota itarenga 10 yonyene gusa. Ushobora guteka icapati ciza cyane gisa nk'uko hanyuma ukagifungura kandi ukamererwa neza. Tugomba duhere ku ntambwe ya mbere kimwe ku kindi, duhere kugikandura, ivyo bakoresha ukagiteka, ubuhinga bwo kugikora, uburyo ushaka n'ivyo ucanga n'ifarini, hanyuma n'ukuntu ushobora kugikanduza intoke. Mu nyuma tuzobereka ukuntu ushobora kugikanduza abashobora gukoresha imashini mu gukandura, ariko ubu duhereye ku buryo bwa hafi. Ngaha dufise ibintu bita ifarini, ivyo bakoresha ngibi murabibona: amagi, ifarini, carbonate, bleban, umunyu, isukari. Abakoresha isukari ariko mugabo twe dukoresha ibi carbonate, dukoresha n'isukari n'amata n'amakotongo ariya murayabona hirya. Aha turatangiye akazi. Iyi ni ifarini irimo amagi abiri. Iyi farini ni dufate ko ari nk'inusu y'ikiro. Yes, reka dutangire akazi rero. Irenga gatoya canke inusu y'ikiro n'amaga abiri. Reka dufate inusu y'ikiro, amagi abiri mu nusu y'ikiro. Ubu tukoma tubereke ibintu tugire ducange mu ifarini. Tugomba tuyameneremo. Kuyameneramo amaga abiri tayari aragiye mu ifarini. Nimero 3 ikindi dushaka tujako. Okay, nimero 3 ico tugeze ko ubu turamenye amagi, dutangiye kuyacanga muri ya farini yacu. Turacanga, nyuma yo kuyacanga ngira murabibona, tuzana ikiyiko ca wa munyu mugabo bita carbonate. Ni wa munyu udasanzwe umwe uje twaberetse uri ku ruhande, si umunyu nyezina. Iyi nayo ni levire canke idawa mu Kirundi, sinzi wowe aho uko bayita, mugabo ni ituma ibi bintu biza kuvyimba. Turashiramwo ikiyiko kimwe cuzuye cyane gisesekaye, murabibona kajya kantu kangana n'ikiyiko kimwe kinini. Aha rero ushize aha no mu kiro ushatse ushobora gukoresha kino kiyiko nyene muri kijya kiro c'ifarini, ariko twebwe ikiro ntigikwiye, ni nusu irenga gatoya, hafi nusu nirobo. Reka mugabo dukoreshe ikiyiko kugira ngo biduge n'ingoga. Tugeze ku ntambwe yo gukandura. Reka dukandure rero. Guys, nuko rero tugeze ahantu bita gukandura. Gukandura turakoresha amata, twe nta mazi dukoresha. Aya n'amata dukoresha, kandi n'amata twashuhije. Nabonye amata yo tujya dukoresha. Uyu munsi mu gukandura turakoresha intoki. Mu gukandura turakoresha intoki. Kumbure tuzokoresha ibindi imashini hanyuma. Dukoresha intoki mu gukandura. Guys, nuko rero tugeze ahantu bita gukandura. Gukandura turakoresha amata, twe nta mazi dukoresha. Aya n'amata dukoresha, kandi n'amata twashuhije.
mwabonye amata yo tujya dukoresha uyu munsi. Mu gukandura turakoresha intoki, mu gukandura turakoresha intoki. Kumbure tuzokoresha ibindi imashini hanyuma, tuko dukoresha intoki mu gukandura. Tugomba dushiremwo ka kantu bita voyi. Reka twigeze muyibone neza. Iyi voyi irakaze, iyi irakaze cyane. Reka murayibona, iyi voyi iyi gukoresha. Dufate nk'igice kingana gutya, reka tugire gutya. Dukoresha kino gice iki cya voyi iki. Ko tubigenza rero murabibona, turakiyonza tukigira amazi, cyangwa gishyira nko mu mazi ashushe cyangwa mu mata ashushe. Icyambere tubanze gushyiramo ya voyi ya bleba, gushyiramo ya bleba. Murabona shyiramo wiko nka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 biko 10. Biko 10. Dushyiramo n'umunyu. Okay. Nako kuko murabona zikeshi. Yes, turatangiye gukandura. Guhera ngaha ni gukandura. Mumenye neza, iyo uri kurakandura ukoresha intoke bitandukanye niyo uri kurakoresha mixer. Hariho mixer ukoresha kubicanga, ikabicanga neza cyane nyarukije. Iyo byo ari byinshi bisumba ibi muri murabona. Mugabo urabona mu gucanga ugerageza gucanga ya mavuta, ugacanga amavuta ndavuga ya bleba twashiramo twanje kuyonza. Ndabibutse ko twanje kuyiyonza kubera ko murabona yari imeze nk'itafari, aho twakaze ku gipande tubanza kuyiyonza tuyishiramo. Hajya rero irimwo ibyo twacanzemo byose mwabibonye. Twacanye muri levire, ducangamwo amagi, ducangamwo akunyu. Ni nayo mpamvu ubona bitari kubera dufata ko kuntuke cyane, kubera yuko twacanzemo ajya amavuta ijya voyi igituma bitafata ku muntu. Turacanga, urabicanga nk'iminota nk'icumi uri kurakandura bikanwangana neza, kuko iyo utabicanze neza ngo binwangane usanga bitameze neza. Murabona ko bitari kubera mfata ku ntoki. Aha ndahejeje gukandura. Hiye kurikira ngomba ngire canje gatoya, hanyuma nce nabagira step ya nyuma nkurikizako kugira ngo mu kanya dutangire guteka. Kumana nanje twakoresheje aka gatoya kubera ko bitari byinshi. Bari byinshi bakoresha nk'akabase nk'aka, ariko twakoresheje kano kubera ko twabonye ibintu bikeya atari byinshi. Ubu turahejeje gukora igikorwa ca mbere. Yes, ngo iki rero ikigiye gukurikira. Ikigiye gukurikira ngiki. Dufata amavuta tugasiga
hano indani amavuta bibona kugira ntibifateko tuvuta nabona rero dupfundikira iminota 30. Okay, ubu reka dupfundikire iminota 30 dushira ku ishashi twikira neza. minutes. Okay, turabe rero wow. Okay, oh, byuzuye. Yes, now ngira rero guteka. Menya neza inyuma y'iminota 30 dusha dutangira guteka. Aha turatangiye kubereka ukuntu bimeze, ni murabe neza hano. Murabona kuko ameze neza ntigafata no ku muntu. Inyuma y'iminota 30, after 30 minutes. Now let's try to cook. Okay, turatangiye guteka. Uku niko bakata urabanza ugakata uduce hanyuma ugashira ku meza. Inyuma yo gukata ugashira ku meza, ndabereka ubundi buhinga ukoresha kugira ngo mubone twatuntu muratuzamwo ukimanyura kigaca kigira kimanyagurika gisa neza ukuntu gifise imigongo. Utuntu bita layers. Hariho ubuhinga umuntu akoresha inyuma yo kubitunganya nk'uko. Nivyo ngoma ndabereke kandi ivyo bikomeye ku capati. Okay, kumana nanje. Tumaze gukata bitandatu. Ariko kandi hari n'igihe ushatse ukunyene bimeze uko ucugira kuteka ntaco bitwaye. Iyo wizeye ko hazemo revire ikwiye atangorane. Ushobora kubishira ngaho iminota 10 ku meza canke ugacugira kuteka nta na kimwe. Nguko rero ko bateka icapati guhera ku ntango gushika ku mpera. Twabemereye yuko tuzobereka ukuntu bagiteka uhereye ku ntango gushika ku mpera. Rero murabona yuko aha umuntu ashize ku icapati aguma gihindukiza mu buryo usa nk'ufyonda. Laba ingene kimeze imbere. Iki nico ndiko ndafungura. Murabona ingene kimeze neza cyane. Murabibona? Murabona ko gifise umunofu canke umusoso. Chapati ciza coroshe kiryoshe cyane. Nta mpamvu kuri guza ujya ibitumba amabenyi canke ibitumbura buri munsi. Teka icapati muhiri wawe nta bintu bisaba. Umunsi nabikanduje intoke kugira mubone ko ari ibintu bishoboka batenda gukanduza mixer. Video ikurikira nzokoresha kuma bita mixer kajya kamwe kamashini bakoresha mu gucanga mu kubicanga. Ariko uyu munsi nashimiye kubikora nk'uko kugira ngo mubibone namwe. Icitondegwa mu guteka icapati murabona ko amavuta menshi dushiramo. Umuntu akoresha amavuta makeya gusa. Urashiramwo ugahindukiza nk'uko uhindukiza ufyonda kugira ngo hajye nagiye kuvyimba usubiza hasi nako kantu. Udafisa ko ukoresha umudaho canke akamamiro n'ikiyiko cyo bikora. Hanyuma urusha utuvuta dukeya ntushira ko menshi. Icitondegwa ivyo naruye ndabishira mu ishashi ku isahani iri mu ishashi. Murabibona iyo isahani ndishira nko mu ishashi ndani kubera iki kugira ngo hagume agatuguta bigume vyoroshe bigume ivyapati biri soft. Kuko iyo utabikoze gutyo usanga bitoroshe.
bishobora no kurara ugasanga bimeze neza kandi vyaraye. Nguko rero ho bateka icapati, ushobora guteka icapati wifungura muhira. Ndabikora ndabereka murabona ko ari fresh, ndagifungura n'igifungurwa nawe ushobora gufungura umwanya n'umwanya. Yes, hari abantu bashobora kuba bafise ikibazo kumbure mu vyo mutabonye neza canke mushaka kumenya kubijanye no guteka icapati, welcome muri commentaire, twandikire muri comment mu rurimi wumva, niyo kwandika mu Congereza, mu Gifaransa canke mu Kirundi. Maybe if you didn't understand Kirundi, you can use other language. For example, you can use English or French, Swahili or Finnish. Izi ndimi zose turazumva. We can try to explain you by your language, the language you understand. Thank you very much. Hit subscribe on this channel, or hit subscribe on this channel. Kola sabone canke subscribe kuri chaine kugira ngo twigumanire 5 kuri 5. Nimba udukurikira utariyandikisha mu gukora sabone o subscribe warahomvye. Aha uzohora uronka ibintu vyinshi mu gihe wiyandikishije. Murakoze.